ivyo bakwita kuri umunyabariba ivyo bakwita kuri umurozi uri umupfumu n'ibindi ariko d'abord uve mu gihugu ca Nigeria benshi Nigeria tuzi yuko haba hariho abantu hari abarozi bakomeye henshi ngo niho ukura amavuta igihe navuyeyo maze gukizwa nagize ishaka ryinshi kiretse kugira ishaka Imana igirira ubuntu iranyiyereka ibintu ntakunda kuvuga kenshi kuko rimwe na rimwe utarabibona ashobora kwibaza ko adasenga ameshi barabigarutse ko cyane ati none gute uja kuraba umuntu yapfuye umuntu atagiye hari koko mbega ntiwumva yuko hari ama esprit kumure bahana agatuma avuga ati no faut que nshika ku kibanza ngende ndarekipere gende kurekipera ivyaje umuntu yibaza ko nagiye kuraba umuntu yapfuye namaze kubivuga nagiye mu ishengero ishengero ryo rikoreramo umudamu wiwe Prophet B Joshua umudamu wiwe ko gusenga no gusenga igikuru nuko umuntu ahamagara Imana mu izina rya Yesu Kristo hama muri ico gihe atangura kuba ibintu bisa n'ibidatahurika nibuka ko wari umufumu yankorera imiti nararaba Prophet B Joshua icambere ndamwibonamo ndavuga bya bintu nkora abantu bakagwa babintu nkora abantu bagakoma induru uyu mugabo ko bikora umengo neza kuzimana bagihamwa nibaza kuri mu bambere bahamwa cyane gose nabagiye batandukanye nta muntu numarahamwa ngo ndiko ndahamwa ngaha n'abantu bamwe baba Facebook abandi nabo ntamenya iri hejuru aho n'umuntu ashobora kuza kwishengero umubanya akamukatisha ngo ugiye hajya urapfa Prophet Joshua yonze yaheze burundu ku buryo uhagaze n'imbere y'abantu abantu babona yuko umaze gucika intege umwe aravuga ati zambaraga ziko ziramuheramo abandi ati raba hari izindi ngwara agwaye kumbure zoba zimusinzikaza kubganyu ibiye nkabijya abari bihemeze gute mutoka mbali nibona nk'umuntu avuye kure kuko icambere riske ziri mu isi y'umwiza nibuka ko kenshi igihe nkiri mu isi iyo mfise programme nabo nkajyama nkarenza ukuntu vyaniga bugiye nahe tuvuganye ukuntu vyaniga iyo bavuze kuko ari gihe bambwira ngo noge uku kwezi guseruka niyo namenye ku kwezi guseruka uyu munsi saa 1 ejo ni saa 2 ubu munsi wa saa 9 z'ijoro nashobora gusinzira ivyakurikira zari ngorane ujya wari umuruho pfumu n'abarozi iyo ugiye kuraguza hari ivyo bagutuma kuzana inkoko yera niko ndavyumva n'ibindi bitandukanye waravyumva je barayintumye je narayibahaye inkoko yera buji ya rouge agacupa ka whisky utazorondera ukaronke vyoroshe nko agacupa ka whisky bambwenda karondera kugira ngo bakangarurire bagashizemo ibintu utamenya ukuntu vyinjiyemo ikintu gipande c'igiti kitoca kurya munwa w'icupa fize n'umunyamagaruka cyane aguchallenginga ibintu bigiye bitandukanye ndashaka ko dushobora kwa muri kahise n'abantu mwabanye mu bihe bimeze gute twabanye mu muziki nk'abana mu muziki twarakoranye collabo twarahuye mu bikorane mu Rwanda twarahuye mu bikorane Davis bikorane yaramaze guhinduka ururimi rwarafashe indi ntumbe twarahuye mu makonse bo tugiye guhura mu bikorane noneho muvugishwa n'iyibesha nonezegwa ejo numvise Fizo arakijijwe Sadbi arakijijwe Lolilo arakijijwe Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza murose miriwe cyangwa muramutse bivanye na mwerere. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV sonda kwikaze yose gutwara mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya, muri Amerika, muri Australia, ndetse mu guvya abarabu ndavuga man Tinabi, Saudite. Abari mu Swiss mugi mwese ndabaha ikaze kuri mushashwe chini yacu ndagusaba kugira subscribe kwa konti kubaka umuryango munini. Uno munsi n'umunsi udasanzwe aho twakiriye umuntu adasanzwe. Benshi muramukunda, benshi muramuzi, benshi yarabafashije mu bigiye bitandukanye. Uno munsi tumaze kuri African TV kugira kuyage bigiye bitandukanye afise amavuta kubera ko kandi avuye hanze araza kutuganiriza amaze yoganira byinshi bitandukanye yitwa Prophet of Jesus Dr. Joshua naka Dr. kari kuno munsi karibu sana. Asante sana. Umeze neza? Imana ni nziza. Yego. Musa neza mwambaye neza cyane. Yesu abishimirwe kuko ubwiza twambaye mu muhemu nibwo bandanya buseruka mu mubi. Yego. Yesu musa bakunzi ba African TV ndatwarimo n'abakunzi bawe benshi. Turabaramukije kandi turatuye ubuntu bw'Imana n'umugisha kuko baradukurikirana bose. Ni prophet of Jesus ariko Dr. kaje vuba. Why doctor? Kenshi sa n'umuntu atavyibuka cyangwa atabishira ku mutima ariko Imana yishimye ko bahisha umuntu iramubahisha. Ni imwe mu university yo muri Kenya yicaye arabona yuko ibikogwa ikirabona uwo muntu ariko arakora kugira ngo bagwije doctora
kiretse ko ndiko ndiga ubu kugira ngo nshobore guca maîtrise mwaka uza ngire na doctorat yindi kandi ariko kandi bizirabaho na kugeza kuri professor birabaho ijya doctorat ni doctorat d'honneur ni baraba impact mbega umuntu akora iki kugira ngo mucamake barabonye ama video n'ibikorwa dukora ubutumwa tuvuga umuntu yigirisha mu ndwi zibiri nshobora kwigirisha imyaka yose bavuge ngo uracaye kurigirisha imyaka irenga 10 na bamenya uyu muntu n'umuntu Imana yahamagaye. Cya kabiri baraba ihamwa bujya iyo ribaye byinshi rituma abantu bakuze baza kuraba uwo muntu tutuma jatacho rimbwira baraba ihamwa umuntu bamuhama kubera iki none kubera iki isi yo dutukira wacu twebwe nka universite yigisha ivya theology tutoha icubahiro wacu tureke atukwe n'abantu ataco bamaze kandi dufise icyo twovuga turijwi ivyo birarabwa. Icya gatatu ni impact muri societe mbega umuntu akora iki muri societe birazwi ko turira Minerva abana benshi turafasha abantu kandi Imana iduha akaryo turaparticipa mu bikorwa vy'iterambere kandi biriko biraboneka n'umusozi w'amasengesho numwe mu bikorwa vy'iterambere turiko turaba muri kino gihugu. Yego ni bimwe mu rugendo rurerure benshi bazi nahe zawe bazi ingene wakijijwe barazi ingene wavuye mu vyaha mwisi y'umwijima hamuja mwisi y'imwemo benshi kuko ramaze kumenya inkuru zawe zitandukanye ivyo bakwita kuri umunyabareba ivyo bakwita kuri umurozi uri umupfumu n'ibindi ariko d'abord uvuye mu gihugu ca Nigeria uvuye mu biki benshi Nigeria tuzi yuko haba hariho abantu harabarozi bakomeye henshi ngo niho ukura amavuta waruvuye mu biki rugendo rugana iki gufasha iki iyo abantu bibwiye ko igihugu ca Nigeria kirimo abarozi ucutahura aho bakuriye n'abantu baravye sinema zakarashika rero bavanze sinema n'ubuzima Nigeria ifise aeroport Nigeria ifise president Nigeria ifise gouvernement Nigeria ifise igitoro kubera iki babona uburozi gusa nibaza ko umuntu wese ashira umutima ku byo yemera je rero sinari gushira umutima kuri ivyo je nari nkiye mu bikorwa vy'Imana jewe nkikizwa mvuye mwisi ni terme yo mwishengero utabitahura yihangane nuko tuvuga nico kimwe n'amavuta kuko si bido y'amakoto ni terme yacu yo muri Bibiliya. Igihe navuyeyo maze gukizwa nagize ishaka ryinshi kiretse kugira ishaka Imana igirira ubuntu iranyiyereka ibintu ntakunda kuvuga kenshi kuko rimwe na rimwe utarabibona ashobora kwibaza ko adasenga kuko gusenga no gusenga igikuru nuko umuntu ahamagara Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hama muri ico gihe atangura kuba ibintu bisa n'ibidatahurika nibuka ko wari umufumu yankorera imiti je nakijije mu kw'icenda mu kwezi kw'icumi yarajeje gukizwa cyari gitangaza gikomeye kuri jewe. Hama ntangura kuvuga ubutumwa umwana yitwa ni Shadia ndibaza batari Shadia ni Nadia uwo mu Kidehure yaramugaye atavuga ndamusengerera muguruka kuko baravuga mu ishengero ngo abantu barakira mu izina rya Yesu je ngaca ngenda kuraba n'ivyo si ivyo ngarondera umugwayi kira mu izina rya Yesu kuko numva kumengo ngomba mbone ko byo bintu biri pratique bitangura kuba byinshi ku mashure abantu batembagara ibintu biba gutyo bitangiye kuba batangura kuvuga ko ndi umunyamareba kuva kera ni muri 2012 2013 baravuga ngo Joshua afise imiti bitangura nanje kuncanga kuko vyeko biravuga abantu basanzwe bakijijwe nanje ndi mushasha nangura kwibaza canke nivyo kumengo je navyo nahura hacaba umuntu yitwa David uyu munsi ni Pasteur David anzanira video ya TB Joshua Prophet TB Joshua aranyereka ngo rabu uyu muntu ndavuga kumengo ariko arakora ibintu nk'ivyo ndimwo ndamubaza n'umunyamerika nk'umuntu yaravuye mu basani iciza cyose twabona ko ari muri Amerika tozi ya Kelly Joe nabo cyumva ko byo muri Amerika acambwira ngo umunyafrika ndagenda kurondera mega nararaba Prophet TB Joshua icambere ndamwibonamo ndavuga bya bintu nkora abantu bakagwa babintu nkora abantu bagakoma induru uyu mugabo ko bikora umengo neza kaba cyajyo ko gukura kuko yakoze ministry natangura ministry mukumukurikirana rero cyangwa ku indi video yundi muntu yitwa Pastor Chris abo bagabo babiri rero narabaraba ijoro ryose nasinzira urumva abantu waravye gucyo cyo gihe nta buryo nari mfise bwo kuvuga ko noja Nigeria ariko mu mutima numva ko abantu no babona muri 2020 ngomba kujayo hacaba ikibazo cha covid
ariko rero akajyo kabonetse ndavuga reka njeyo naho Prophet Joshua atagiye ari TB Joshua ngende mu ishengero ndabaho yakorera ndabe abo yigishije naricayeyo by'ukuri kuri jewe yari urugendo shure urugendo munezero cyo ni kintu gikomeye cya kabiri hari undi mugabo avugwa yitwa Bishop Benson Idahosa afisa ama university akomeye muri Afrika ubu uyu mugabo n'umugabo atari mu gisagara ariko yashoboye kwempacta isi yose ayisukamo Kristo nari nkeneye kuba ngaho cyane cyane muri kino gihe ko numva ko je n'abana banje tugiye gukora ikanguro nategeza kujya kugira ico nakira mu kumwiga ko no mu gutahura ivyo yabayemo ariko kandi no kuko ndi mu bantu bifuza gukora ivyo bintu kubaka ama university n'ibindi bitandukanye y'abantu bumva niko ndiga kugira ngo shobore kugira ubumenyi bunyemerera kugurura amashuri atangoranye rero byari muri ivyo ariko kandi Benson Idahosa ni linye ndimwo kuko niwe papa wa Pastor Chris mu buryo bw'imwemu Pastor Chris niwe papa wa Prophet Uberenjo mu buryo bw'imwemu Prophet Uberenjo niwe papa wa Major One mu buryo bw'imwemu Major One niwe papa wa Prophet of Jesus Joshua mu buryo bw'imwemu so nibaza ko rwari urugendo shure rwari urugendo rwo kwizera n'ivyo byari byanjanye muri Nigeria nta n'ikindi yego bameshi barabigarutse ko cyane ati none gute uja kuraba umuntu yapfuye umuntu atagiye hari koko mbega ntiwumva yuko hari ama esprit kumure bahana gatuma avuga ati no faut que nshika ku kibanza ngende ndarekipere ngende kurekipera ivyaje umuntu yibaza ko nagiye kuraba umuntu yapfuye namaze kubivuga nagiye mu ishengero ishengero ryo rikoreramo umudamu wiwe Prophet TB Joshua umudamu wiwe nari mu ishengero ndahezagirwa ndaba ubwiza bw'ishengero ndaba ibintu umuntu yashoboye gukora kwisa ariko agendana n'Imana uravye ukuntu Imana ikiramamagara sinovyiratira n'ubuntu ndi mu bantu bakurikirana n'abantu benshi sinovyiratira na gato na n'inkomezi zanje zirimo ni Yesu Kristo ariko umaze kubona ko uwo muryango wugurutse ni vyiza kuraba abandi bakurikiranye n'abakurenze Prophet TB Joshua yakurikirana n'isi yose Nigeria baremeza yuko plus de 40% à 50 y'abantu baza muri Nigeria baza kuraba umuntu umwe jewe ngabaraza abantu bava muri Amerika miryango irava muri Amerika amafamiye abantu bava mu Butaliyano abantu baraza ngabaraza kunda yego kubera ibikorwa by'Imana mu ncama kigiye baje kundaba bari hindege bari ha visa so ni vyiza ku gihugu mu bihugu by'abongereza byarageze ahantu aho abakozi Imana barabaye nka Malawi kwa muze nibuka ko igihe twari turiyo ministre w'ivya tourisme yamutangaje ko ari trésor national kuko ubu abantu binjira muri Malawi benshi baza kuraba umuntu umwe muri cyo gihe n'igihugu iyo Imana yaguhamagariye mu gihugu ni biza ko n'igihugu cunguka kuri uwo muhamagaro wawe nico gituma ndiko nduba ku musozi mwiza nico gituma ku musozi nifuza gushiraho ibitaro nico gituma ngomba gushirako amashure nico gituma mfasha abana nkabarira amashure babiri batatu bajeje université abandi twaye abana barenga 140 amakaye tutazi kiretse ivyo ni message espoir no kwereka abantu ko ibintu bishoboka rero mu ncamake ngari urugendo shure kugira ngo nitwave tugenda ngukumengo ni ibintu dutangiye gushasha kugira ngo turabe aho bageze niturinde kuruhira burya nubwibone kutemera kwigira kuwa maze gushika iyo ubonye mugenza wa ofisi ikintu azi gufata kamera ukacugenda gucreate ukuntu bafata kamera ibikurikira uzokora amakomedi uzosora foto za noir blanc ni vyiza kucugenda kuri uwo muntu azi kamera umubaze ufotora gute ucugenda urondera ibiri hejuru atarakwereka nuhere aho undi amaze kugera guca bugufi ni vyiza so kuri jewe n'urugendo rwo guca bugufi urumwe mu bakozi b'Imana kuva bagitangura urugendo rwabo bahamwe cyane gose ndetse kugeza none munsi uri mu bakozi b'Imana bagihamwa nibaza kuri mu bambere bahamwa cyane gose nabagiye batandukanye nta muntu numwe arahamwa ngo ndiko ndahamwa ngaha n'abantu bamwe baba Facebook abandi nabo ntamenya iri hejuru aho n'umuntu ashobora kuza kwishengero umubanya akamukatisha ngo ugiye hajya urapfa no ibyo mwe mubona ni bito ariko ivyo vyose kuri je naco bimbwira kuko Yesu yavuze ngo nimba bagirira gutyo igiti kibisi bizogute ku giti cumye kandi je n'ukuri iyo nari kubona abantu bose banyemerana ari kwigira ko amakenga nigeze kuvuga ngo ari abantu bovuka ejo mu gitondo bamvuga neza no cyasubira mu masengesho kavuga mana uyu muntu avuze neza gute ndagowe no naguye what wrong with me kuko umukozi Imana nashobora guhamagagwa n'Imana yitegeko shetana zo mukomera amashi abantu shetana aca mu bantu rero ndi mu bantu bahuye n'ibintu byinshi yego mu misi heze mwana mu gihe aca amasengesho uko byaragaragara no ku makamera urabona neza ko Prophet Joshua yonze yaheze burundu ku buryo uhagaze n'imbere y'abantu abantu babona yuko umaze gucika intege umwe aravuga ati zambaraga ziko ziramuheramo abandi ati
raba hari izindi ngwara agwaye kumbure zoba zimusinzikaza kubwanyu ibihe nkabijya abari bihemeze gute twasomye Bible ko Yesu yamaze iminsi 40 yisonzesheje hama birivuga ngo ageze ku munsi wa 40 shetani aramugerageza uwa mbere Yesu yakiriye ahejeje iminsi 40 ni yari Imana yari shetani so ncambona ko abavuga nabi bose ari abana ba shetani kuko ku minsi 40 shetani niwe yaserutse da uwa mbere Yesu yakiriye ageze iminsi 40 yari shetani so nanje nayo kwitegandira ncavuga avugiye mu bana biwe muncamake nta ngwara nini yari kuba ingwara sinari kuba ameze gutya uyu mwanya ameze neza avuga ko washaje wamaze guhera burundu bunya Joshua atagisa kwa kundi yahora ubwa mbere kumbura bibari ibibazo cyane ndashima Imana ko atakibazo na kimwe nije nsengera abagwayi nkabona bakira sibaza ko Imana yonsimba sibaza ko Imana yonsimba ingabire nziza ibanza kugukoreraho ingabire itagukorera ubu umeze nk'abapfumu je ingabire irankorera mvuga ko Imana ihezagira nanje yarampezagira cyagiye kirampezagira mu ncamake nivyari koroha kugira ngo shobore kugira inkomezi nyuma yo kuva mu bihe nkabijya by'imisi myinshi yo kudafungura no gufungura kanuka kagafuwe gusa mu minsi 33 n'imisi 7 atacu umuntu afungura imisi 7 seke atakira kimushira mu kanwa byari byoroshe buryo abantu ntibabizi inyuma y'ijya misi jewe kugira ngo estoma yuguruke byasavye abaganga bambwiye ngo tangura kujya kanu gato nubu no kwemeza yuko ndiko ndasohoka kuko ubu ntangiye gusanta umubiri neza ku mubiri warasanzaye handi ntumva ntamenya guyo mu kanwa nihe umubiri warasanzaye mu ncamake nagiye mu nyuma niyo nagiye kubona nahamagaye umuntu mu expert kubijanye n'ivy'ikiganga arambwira tuko turaganira arambwira ngo iyo bayita suicide wari kuriyahura gusa kubona utapfuye n'igitangaza ndavuga ni kubera ko nari nasuniswe n'Imana kuri jewe sinari no kubishobora ni kubera ko numva ijwi ry'Imana iyo umva ijwi ry'Imana iragushoboza ndayishimiye rero meze neza uno munsi urashobora gufunga imisi ngana nk'uko kose wisonzesheje kubw'ijambo ry'Imana hama umubiri ko kugacika intege ukabona neza ko ugiye guhera hama kandi shaka ko cyatugeranya na vya bihe ukiri mwisi y'umwijima hari n'ama esprit yandi mwakoresha kumbura shaka kuza kubigereranya mbega zigiye esprit za kiriya gihe n'izuno munsi uno munsi nka Joshua kugatwe kiwe tureke profete abagibona gute ageranije nakahise mtoka mbali nibona nk'umuntu avuye kure kuko icambere riske ziri mwisi y'umwiza nibuka ko kenshi igihe nkiri mwisi iyo mfise programme nabo nkajyama nkarenza ukuntu vyaniga burya nahe tuvuganye ukuntu vyaniga iyo bavuze kuko ari igihe bambwira ngo noge uku kwezi guseruka niyo namenye ku kwezi guseruka uyu munsi saa moya ejo ni saa 2 ubu munsi wa saa 9 z'ijoro nashobora gusinzira ivyakurikira zari ngorane ujya wari umuruho ikindi n'ubucafu barakubwiye ngo ugende ku makaburi ariko Yesu n'urukundo Yesu ni love Yesu n'urukundo sindabona umunsi yambwiye nsenge ngo ananirwa gusenga ngo acaza ngo bita majido God Jesus is my God Yesu n'umuvyeyi ni ibintu bitagereranywa n'umuco n'umwijima rero aho umuco ushitse umwijima urasibangana mu ncamake ndabivuze nka jewe ndashimiye Imana kuba yarankuye hariya ndabivuze rero nka prophet ndaryoherwa kuba ndiko ndazikubita kera mu ntango niyo vyakoma induru ngo turagowe kuba tugeze gukorana ndashimiye Imana kuko mugende ko ndasengera abantu ndamenya ivyo barimo mugende ko ndasengera abantu ndamenya umuruho baba barimo ndamenya ivyo baba bashizemo ndamenya riske zari zirimo kuko nanje sinavyinjiyemo igihe ninjiye mu vy'umwiza by'abadaimoni sinari ngiye ngo ngomba kugera mu by'abadaimoni je nangiye kurondera 6 je nakindi nangiye kurondera cagiye rero nibo batangiye kunyinjiza mu bintu ivyo bintu bitangura kunjana hatariho nivyo byanjye ubusambanyi buteye ubwoba je sinagerana n'abakobwa kugira gusa dusambane oya ko kugira ngo ndabasukemo amadaimoni ico gihe nabo nyene bace bagenda aho bajyamana nabo babinjizamo abadaimoni nari nk'umukozi wabo wari umuruho kandi kubivamo byari vyanse nari maze nk'umuntu afashwe iyo jewe ndiko ndavuga Yesu cyo tuma uharuye kuva nkizwa muri 2012 kugeza uyu munsi nta munsi n'umwe ndacika intege oya apana gusaya amajambo speed natanguriye ko niyo ndimo inyota ni yindi abantu bakizwe wabonye nigemeje kuvuga hajya na cyenumira abantu mugakiza nta kindi kiretse kubona abantu bakizwa kuko hanze ya Yesu there is no life abuzima ndabizi abapfumu n'abarozi iyo ugiye kukuraguza hari ivyo bagutuma
kuzana inkoko yera niko ndavyumva n'ibindi bitandukanye. Uravyumva je barayintumye je narayibahaye. Inkoko yera, buji ya rouge, agacupa ka whisky utazorondera ukaronke vyoroshe, nko agacupa ka whisky bambye ndakarondera kugira ngo bakangarurire bagashizemo ibintu utamenya ukuntu vyinjiyemo ikintu gipande c'igiti kitoca kurya munwa w'icupa, bakagenda kuyora ibintu kwiyarara nkuko abantu bagenda benshi kwiyarara ngo riko bakuza ko bakagenda kuyora ivu ryo ku miryango y'isoko. Nibuka rikigiye kimwe bambwira ngo ngende nondera amabuye ku makwe yose y'igisagara, bari umuruho amabuye ku makwe yose y'igisagara byose bya narabibayemo. That was my life, byose narabibayemo kugira ngo kuronka 6 nico cyonyene umuntu yarondera. Cyo nagomba mvugere niki inyi hari igiseke wigeze kuzana naco mwishengero, harimwo ibintu bamwe kumbere bamenye amapasteke, imbugita n'ibintu abantu badashobora gutaravuga ati aya n'amarebare ni imwe twamatwumva bavuga yuko Prophet Joshua hari ibintu kumbura akora kubwiwe kugira ngo ishengero shobora kugwira. Eske pasteke isiguriki bugiti isiguriki encore mu giseke muri eglise? Icambere udatawuri pasteke ndamutahura bisiga ngo na yarajya kuko nigeze kubaza umuntu pasteke ajaza ngo n'umwungu. None pasteke gayemwe pasteke ko ziri mu mazu bose n'abapfumu? No, pasteke ni pasteke, pasteke ni camwa. Bibiri tubwira tugende twami ivyamwa. Je nariko nza gutangaza ibihe vyo kwami ivyamwa. Nategezwa kuzana icamwa babona, nari gushira umwembe ni wari kuboneka. Hama muri retraite nari ndimo nariko ngi ivyamwa. Ni kimwe mu vyamwa nariko ndafungura, mbere ndagishira hajya mu nyuma narakiri. Yego nari kindi. Yego. Muri ugo rugendo gose go guhamwa igihe cyose bavuga mirako aba muri eglise, amwaka bimeze yuko ari ukuri baravuga ati no, hari habaza bavuganye koko ko ari mu ngo abaje baja kugira ngo babwire abantu muze kubigenza kunonya, uze kuza kunonya, bamwe bite ko bavunaguritse, abandi bite ko bagwaye, ariko mu nyuma mwakaza batangaza yuko ivyo babonye muri eglise atari ukuri. Iyo uriko urabona ibintu nk'ivyo onye mu gihe utwa kwa rungitswe n'Imana kugira ngo ushobore gukora, agirige bikaguca intege kuburyo mvugo kwiheba koko bivanye n'abagukikuje n'amajambo ariko aravuga. Iryo cyane ko tuko turavuga mu Kirundi, hamu waciye umugani yavuze ngo ushigikiwe n'intara aravoma, bisigura ngo yagomba ahure n'ibimuza kuvoma, ariko acayibuka ko yashigikiwe n'intare. Acayora amazi arigende. Rero ntushobora kuba warabwiwe n'Imana. Nico namambwira abantu ijwi ry'Imana muri jewe niri nini. Reka ndakubwire je ubuzima bwanje bwose nta hantu wose uzobona ncecetse nicaye, uzobona ndiko ndasoma Bibiliya. Ijwi ry'Imana muri jewe niri nini. Biragoye cyane rero yuko umuntu yovugira ku ruhande akavuga ngo nuri umukozi w'Imana nce ndabishira ku mutima. Ndi mu bantu bigisha ko abantu bategezwa kugira confiance Imana. Confiance ifite Imana ni nyinshi cyane, hama ngabanza aho navuye ngaca nahura umuntu. Bamwe babivuga barungiswe na shetani, abandi babivuga kubera ibigumbagumba, abandi babivuga kubera inyungu tutazi. Avuga Joshua akurikirana n'abantu benshi, reka mwege attention. Muri bose ico mpanura umuntu wari we wese nuko yoshira umutima ku Mana. Igikuru sinabiga bitangaza, itangaza namazi yo kunywa mu bisanzwe kuwizera Imana. Igikuru ni Yesu Kristo, igikuru ni Yesu Kristo. Nico navuze, reka ndakavuye kano kantu nka resume kumuntu aza kukumva. Twarakiriye Imana nini. Igituma Imana itaboneka mu bunini bwayo siyo ni twebwe. Igihe twakiriye Imana nini yaduhaye amahoro. Amahoro, amafaranga niyo tanga amahoro. Amahoro ni Imana yatanga. Ukicakira Yesu mu ncamake ica mbere wakira n'amahoro. Nimba Imana yaraduhaye amahoro cari kimenyetso yuko nshoboye kubaha ivyo isi toba. Ariko tori dutanguranye urugendo mu ntango. Rero tukicakira Imana, tukicakira Yesu yari kwakira Yesu yari ukwizera. Ukwizera nukomera gose udakekeranya ivyo utabona. Ariko umaze kwinjira mu ishengero ntukwiye kuguma mu bantu bizera Imana. Utegerezwa kwinjira mu bantu bamenye Imana. Umaze kwinjira mu bamenye Imana rero nukorana n'Imana mu kuyizera, ukorana n'Imana mu kugirira confiance. Ivyo yavuze ni ibi, nimba yansavye nanje nkora iki reka ndagikora uko. Hama umaze kugirira confiance ucugira ico bita kuinvestisa mu Mana. Kuinvestisa mu Mana ni biki? Niho wemera ugashira inkomezi zawe mu kuvuga ivy'Imana, niho wemera ugashira uburyo bwawe mu vy'Imana. Natanze akarero ndavuga nimba uyu munsi ishoboye gutuma imodoka mu Buyapani, umuyapani ntawenzi, ariko igituma n'inkomezi zatumye ndamurungikira amafaranga andugikira imodoka nuko nibutse inyungu. Abantu benshi nabo bari mu Mana ntibari siri ko Imana ishoboye kubatabara, cyo gutuma batinvestisa. Rero iyo umaze kwinjira mu kugira confiance, Imana isaba yuko ugaragaza kwikunda, apana mu majambo. N'umukobwa ku musore uramwemeza ko mukunda. Iyo Mana rero dukundisha iminwa ntidushobora kuyibona.
bisaba ko umuntu amaze kurengana ubwo rugezo rwo kwizera akaca agenda mu kugira Imana confiance agakora ibyo yamubwiye akaca atangura kuinvestisa mu Mana. Nico kintu ca gatatu. Ica kane aca agira icyo bita ukwishikana mu Mana niyo kanguro. Ukwishikana mu Mana niki? Umubiri wanje n'umubiri ariko sishobora kuwemerera kuko umubiri wanje narawuhebeye Kristo. Ibyo nibyo nango yikanguro. Rero abantu iyo batariko barishikana gutyo mu Mana ntibashobora kuyibona. Izo nizo etape zituma magaze imbere y'abantu Imana iza kushigikira ko turi kumwe. Kuko nako ndavuga haleluya Yesu ari hano hagiye kutwiyereka. Hatabaye ikibaye baca bavuga ariko aradutwita igipindi. Ariko bakaca bumva umuntu demoni zimuvuyemo. Bakaca bumva umuntu nari mbabaye umugongo ndakize. Ivyo biraba. Ubwa mbere niyo bavuga ngo nabantu tuvugana ivyo barahagaze kuko natangiye gutumirwa mu mashengero atandukanye barabona ndiko ndavugishwa. Hari muri Roshe babonye umuntu ahagurutse muri Roshe impumyi yarabo umuntu yaje ari impumyi yaciye abona mwishengero. Yace bigorana rero kuvuga ngo twabivuganye tuvuga ko twavuganye n'abantu twahuriye no muri Roshe. No, nari kwaza narimeje kwigisha nicaye acaza umuntu atabona yazanywe n'umupastori. Cyanda musengera Mana ndagushimiye ko ushimiye kumugirira neza. Wishimiye kumuha kubona kuko niko wakora kuva kera. Birebire navuze aca ruguruka amaso baca mutwara imbere haleluya arabona video zirahari. Ivyo yuko mbesha abantu dupangana ku Imana irazi gucecekesha batagomba guceceka. Baca bahindura rero ngo namareba. Iyo umuntu avuza amareba ibintu bikora Imana ucumenya ko nawe ko arahimbaza shetani kugira ngo abone ko na shetani yoronga amapete. Bino bintu byitirirwa Kristo. Birivuga ngo abanyizera bazokora ibikorwa nkora bazokora ibirenze. Nituratangura zarinda mukanyo tugomba dutangure hamwe na Kristo. Araheze imyaka 3 ari jambo wavuze ati Yesu so yugurura hugurura abaprofeti kuko ari bafite urufunguruzo. Urushatse kuvuga iki? Nashatse kuvuga umurongo uri mu gitabo ca Matayo 16. Yesu arabaza ngo abantu bavuga ko ndinde. Bavuga ngo uri Yeremiya, abandi bavuga ngo umwe mu bavugishwa gusa bavuze ko ari umuvugishwa. Ama Petero aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima. Mu Gifaransa avuga ngo ce n'est ni la chair ni le sang qui te révèle, c'est la messe mon Dieu. Bamubwiye ngo sinyama n'amaraso donc umuntu agizwe n'umubiri n'umushaha. Ambwira ngo si umushaha si umubiri ubihishuriwe na mwemu. Nanje mvuze nti uri Petero. Kuri ubwo rutare uzokubaka kwishengero ryanje. Right? Acavuga ngo ndegwe rufunguzo uzokugururira ninde yahawe urufunguzo ni Petero. Petero kuko Yesu yamubatse ko ministry. Sabaoth Church eweke ministry umuryango w'ababohotse. Yesu yavyubatse biciye kuri Prophet of Jesus Joshua. Iyo natuye rero ko yampaye urufunguzo. Suko jewe nyenego nuko Imana ihura n'umuntu kugira ngo murungike ku bantu ariko kimuhi cyo tumafasha abo bantu kugira ngo bamenye ko yarungiswe kuri bo. Icambere je namanemeza abantu nuko iyerekwa sijyanje. Iyerekwa ni byabo ahubwo ni je nabaye disponible Imana yarincisha ko kugira ngo icishe bishoboka kugira ngo tushobore kwakira ibiva ku Mana bice kuri jewe. Sivuze ngo babikora gusa kuri jewe bashobora gusenga bakabihabwa ariko namambona abantu ndabasengera. Suga ngo Imana yaremeye ko aba babonsengera bakishugwa kandi cyo barokigaruke kuri Yesu Kristo. Yes. Sugujay na Big Fizzo nabantu bamenye mu bihe bimeze gute. Fizzo n'umunyamagaruka cyane aguchallenginga ibintu bigiye bitandukanye. Ndashaka ko dusubira muri kahise. Nabantu mwabanye mu bihe bimeze gute? Twabanye mu muziki nk'abana mu muziki twarakoranye collabo twarahuye mu bikorane mu Rwanda twarahuye mu bikorane Davis bikorane yaramaze guhinduka ururimi rwarafashe indi ntumbe twarahuye mu makonse bo tugiye guhura mu bikorane noneho muvugishwa n'iyibeshe bo icyo gihe twahura mu makonsere mu Rwanda mbere na Kiss Adem twayikoreye mu Rwanda urumva muye mura barundi mu mahanga uzobibone uri hanze ugahura n'umuntu avuga uri muvuga uca wumva ubucuti mbo twahuye mu bihe bitandukanye twahuye muri ivyo bihe rero byo mwisi byo kwicara hama je ndakizwa asigara hariya je ndino nta kindi no mwifuriza kese kuza kwa Yesu. Umwe yafashe inzira y'agakiza uwundi nawe aracabandanya muri mwe mwari mwarahuriyemwo. Uno munsi mwe nakunda guchallenginga majambo agiye atandukanye. Uno munsi mufata gute mbega ni giki uyumvira kuri we? Nta kimwe no kwiyumvira ko kirese kumukunda ndamukunda. I just love the man ndamukunda ari mu bantu nsengera. Ari mu bantu nsengera tutabishanya afise influence. Yego. Ivyo si ibintu byo kurondeza. Umuntu ashobora gutena imyaka yose akagoma amenyekana. Abatamuzi ni baki cyane. Nivyo? Yego. Nje rero nk'umuntu akijijwe ndavuga nk'uyu yokizwa tugaca tugenda mu mashure kuvuga ubutumwa. Abantu benshi boza bagakizwa so kuri jewe ndahira bagucyo ariko kandi bivanye n'ivyo Imana inganiriza nuko kenshi mbona nganirizwa ko kumubwira ubutumwa no kumutumira mu gakiza siwe wenyene ni benshi ariko nonezegwa ejo numvise Fizzo
arakijijwe, Sadbi arakijijwe, Lolilo arakijijwe, n'abandi bose ku mazina yabo. Ike ninjo je nonezegwa, sisi ko bobonezegwa bambonye hariya, sinibaza ko bigikunda ko bavyitega, ariko je ndabiteze ino kuko aho bari narahabaye, aho ndi nibarahaba, cyo tumanyote ko bashikaye baze kwa Yesu. Hoba hari itandukaniro shako uza kuba clear kugira ngo bashobore kuvyumva, ndetse banataha baravuga ati no, hari impamvu yotuma mva hano hantu haje hariya hantu. Iya mbere n'amahoro. Reka ndakubyiza ukuri, narahabaye mu isi, narahabaye mu busani, narahabaye. Bugiye umuntu utangiye kunywa kugira ngo usinzire, uba wabuze amahoro. Amahoro yo mu mutima nico cyambere. 2 Yesu Kristo Apolline yavuze ngo asali ya nyuki, kurengerwa n'ivyo umuntu yovuga. Bibiri ivuga ngo Imana yakunze abari mu isi. Iyo ni Imana. Mu gitabo ca Yohana 3:16 Imana icitanga umwana wayo w'ikinege, niyo ni Imana, kugira ngo umwizera wese nazopfe rubi. Mu ncamake utamwizera ariko arapfa rubi. So isigura ngo ino ugupfa rubi navyo tuzi, nifuza ko batopfa rubi. De aronga ubugingo budashira, ivyizigiro vyo kuzoba mu ijuru. Burya jari niyo nanditse kuri Facebook ndavuga uyo muntu utari kurabwira ubutumwa ngo aze muri Yesu waramuhebeye shetani, kuko hanze ya Yesu nta juru ririho. Rero nishobora kuba uri kurabaho gucya prophet of Jesus, uri kuraja mu ijuru, uri kurahura n'abantu ukababwira ubutumwa abo utigeze kumenya, ngo ureke kwibuka abo wamenye. Noba nabaye umuntu mubi mu mutwe, nibuka kanaka nawe, mbega kanaka hariya zoba atariyo, kanaka ko atarizera Yesu. Inyota yanje nuko bokizwa, baze difference ni zose, baze kwa Yesu n'amahoro. Imbeko dushaka kugikorane kigiye kuba umukwezi kwindwi itariki indwi mu ishengero ryawe, benshi byarakomeje bavuga ati abanyeshengero inkumi surtout mwita dadi. Mu minsi iheze warasuye uravuga ati abo bantu mwita ba dadi mukwiye kuraba uko muzabana bigenza kubera ko hari habica bitwaza kubera ko ari ba dadi. Kubwa bifata gute uko bivugwa yuko ba dadi ari basambanya abana mu masengero, abaririmbyi bari muri korale ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Cyo nyibutsa igihe kimwe nkitangura kuvuga ubutumwa, ari umuntu yavuze ruguru ngo si daimon yitwa fire. Ndavuga sije nakubuje kuja kwiga fire bisigura umuriro, si daimon. Hama birivuga ngo Imana ya Israeli n'umuriro utongora. Daddy ni papa. Daddy ni papa, ni jambo nyene rivuga papa. Yego. Ncamake Paulo abwira Timotheo umuhungu wanje. Paulo akacavuga mu gitabo cy'Abikorinto igice cya mbere, igitabo cya mbere cy'Abikorinto igice 4, avuga ngo mushoboye kugira ababarera benshi ariko apana baso benshi, kuko ije nabavyaje ubutumwa. Sikuye ngo Paulo yideklara nk'umuvyeyi, apana nk'umuvyeyi Imana, ariko umuvyeyi wa responsabilité. Niko vyitwa misi imwemo, kuko na Elia abonye Elisa duze mu ijuru yavuze ngo data my father mu gitabo cha kabiri cy'Abami igice cya 2. Sikuye ngo muri Bible niko bimeze. Rero nimba hari abantu bavyitwaramo nabi, bo turi mu Burundi rero bavuga ngo umujyambwa abuma gatukisha umujyango, ariko nimbimbwa zica zizokwicwa ziri. Itariki indwi z'ukwezi kwindwi na matariki akunda kuba akurikirana igihe cyose kuva muri 2017 gushika uno munsi. Itagize sigura iki? Bashaka kumva yuko hari abantu bakoresha amatariki kumburasa kumbure kubera ko ari byo basabwe, kumbura ko ari kubera ko byagenze gute. Itariki sigura iki ku buzima bwawe? Misimwe mu indwi n'igitigiri cyuzuye. Mbere muri Bible tucita igitigiri c'Imana. Gatandatu tucita igitigiri cy'umuntu. Ku munsi w'indwi Imana yararuhutse. Indwi iyo uzo kumva bavuga indwi muri Bible bisigura 1 2 3 4 5 6 7. Bavuze ivyuzuye niyo full number. So n'igitigiri cyuzuye rero kuri jewe nico nashimiye gukorera. Hama ico gihe nariko ndasenga, nuko ko nari kuri terrain ndiko ndasenga, Imana iganira uko ishaka. Canumva itariki indwi ukwezi kwindwi uzokwa mukora ibikorane. Kugeza iyo tariki uzoyigira ikintu, apana ngo ikintu abantu bunamira, ariko ikintu abantu bibuka, ku buryo abari mu mahanga bafata vacances kuri iyo tariki. Niko bisigaye bimeze ubu. Ari abantu bari kuza mu kwa gatandatu reka nzele hafi ya 7 kugira ngo mbe mu gikorane. Ubu muzobona abantu kuri aeroport binjira mu Butaliyano, n'abarundi n'abatara barundi, bizoba binini cyane. Aho uko imyaka izogendera kurikirana muzosanga indege nyinshi zinjira nga itariki 5 zile standard kugira ngo bazere 7. I know kuko umukozi w'Imana imuhamagaye uko bimeze kose, yara Imana yiyumviriye kuri wewe, iba yiyumviriye no ku Burundi kuko yagwamagariye mu Burundi. Umukozi w'Imana rero ukuri yama yiyumvira ni giki ukubaho kwiwe ko marira igihugu ciwe. So kuri je rero icyo numva ko cyambere
coba nuko bimwe mu bikorwa byo kwattract abantu benshi bakaza muri kino gihugu kuko intango yuza umwe ejo azogarukana n'umuryango wiwe uravye ku mapost yanje uzobona ndiko ndavuga vuga neza igihugu cawe na udatahura ikintu na kimwe vuga neza igihugu cawe kuko igihugu cawe ni wawe kandi igihugu n'umurima rusange kandi uko bimeze kose ni uzosiga umwana wawe gira inyungu gira icyo ukora ku bw'igihugu cawe imigambi tugira ni myinshi turota byinshi nivyo turiko turakora birimo ari mu bikorwa by'iterambere dukora byinshi hari abantu bagaruka ati mbega kubera iki mu Burundi tudafise abaprofete bavugishwa ku gihugu kugiye kuba ku gihugu kugiye kuzoba mbega kubiza kuba kubarongo y'igihugu kubera iki mbega ivyo onye mbega koko Imana ntibereka ibijanye n'igihugu mfise insiguro ibindi bikagira insiguro kuko biravana siko tutavuga ariko tuvugana na benevyo abo vyega ibihugu nibisa kandi si vyiza gukoporora ivyo wabonye hose urashobora kwigira kwa kanaka ariko ukavuga mu mico yacu iki nico vugwa gute ni nk'ubu uyu munsi ndashobora kuba ngomba kukubwira ivyawe ariko wo kumva ko no bikubwira twicaranye je rero kugira ngo untange message neza nuko nikubwira wowe suko noyigira public hamica kabiri tuvuga ibintu bikaba it's many time turavuga nuko gusa abantu bahitamo kumviriza ivyo bashaka bugi ngorane dufise hariyo n'ibintu biri mu video batumva babasimbisha gusa bumve aho wavuza gakosa cyane cyane ico ni kimwe ikindi ni abantu bareka imico yo kudasunika nasomye icete cha Leopold yanditse muri 83 yandikira abamissionnaire bo muri Congo ababwira ngo mugende mwigisha umwirabure yuko ahiriwe umukene mugume mumwibutsa cyane yuko bigoye kumutunza agenda mu ijuru kugira ngo nibikangure ngo batunge nibaza ko benshi mu bantu barino ico cete cyarabaguyeko kuko umengo iyo uvuze ko Imana igiye guteza imbere uba munyamareba icya kabiri bavugira ngo mu bigisha birabure nibanezerererwa abahero babo mubazibire nibajyoreregwe abahero babo iyo rero Imana iratuza umuntu bwa mu Burundi umengo umuntu wese abimva ko yo mumanura ndavuga ico cyacete cya Leopold cyarabagiye ku matwe mu ncamake byari kuba byiza nguko biba mu bindi bihugu by'abongereza naho atari bose ariko hakaba umugwi w'abantu bavuga reka duherekeze ingabire Imana iseruye kuko nico ciza kuko umwe muri twebwe yabaye munini cyamvuge akaboneka bizofasha twese kuko abantu bazoza ngaha muje nagiye Nigeria kubera ko TB Joshua yabaye TB Joshua Pastor Chris yabaye TB Pastor Chris Benson Dosa yabaye Benson Dosa twonyotegwa twojyoegwa natwe yego baraza abantu bake ariko iyo twari kuba dusunikana apana yuko umuntu ariyo n'abantu bicara atakindi bakora kugira gusa bazibira abantu bakurikirane Joshua so ingorane siko badakurikirana Joshua ariko kuba Joshua ari imvuzi nkuko ari imvuzi byari gutahurika ariko Joshua Imana yamuhaye amavuta yo gusengera abantu no gutabara abantu iyo bako barazibira abantu batabagwa Imana izobababaza Yes. Tubashime cyane Prophet kuba musho kuduha ikiganiro amagariro bwasho kuyaga byinshi bitandukanye ugatanga umuco ndetse no kugira bitandukanye tubashime cyane gose genda bashimiye cyane kubona mu mayakajyo kandi Imana ibagirire neza kandi Imana itume uza kumva afashwa n'inyishu kandi utaza gutahura tubabarire kuko Yesu wenyene niwe ari parfait. Yes. Merci beaucoup wowe dukurikiranye kuva ku ntango kushakumera asante sana.